Yesu nashimwe. Ndabagore muhaguruke nubwo mukozi w'Imana avuze ngo mugera mwicara. Imbere ko mwicara reka tubanze duhaguruke twumve dusomege ijambo ry'Imana hanyuma muce mufate ivyicaro. Kuvayo, igitabo cyo Kuvayo igice cya 13. Abaririmbyi mwe muraza mwebwe ndabitize no munsi. Karibu. Nubwo muri mu minsi 40 no munsi n'umunsi w'indwi n'umunsi mwiza cyane gyaro ciza. Kuvayo 13 umurongo wa 17 na 18. Imana icisha Abisirayeli mu bugaragu. Nuko rero Farao amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira ica mu gihugu cy'Abafilisitiya, naho ariyo yari irashe. Kuko Imana yibwiye iti abantu ntibazohave bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa, ariko ibajana inzingu ibacisha mu nzira ica mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanisho bavuye mu gihugu cya Egiputa. Muca karongo kuri nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanisho bavuye mu gihugu cya Egiputa. Reka dusome twibukanye ibigwanisho gatoyi by'umukristo. Abanyefeso 6:11-18. Mwambare ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umuzimagiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ivyo mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugoroka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi hamwe n'ivyo byose mwakira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkote ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje gose musengera abera bose. Reka turangirize umutima bwiza bwanditswe na Matayo igice c'9 murongo wa 20 kugera 22. Buno umugore agwaye kuguma ava amaraso yarabimara imyaka 12. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Yari yumviriye mu mutima ati niyo nokora ku mpuzu yiwe gusa nokira. Buno Yesu arakebuka aramubona aramubwira ati humura mwananje, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamugore akira uwo mwanya nyene. Nitwakira ijambo ry'Imana. Murashobora gufata ibyicaro ubwoko bw'Imana. Ku mazina nitwa Sinzohagera Emmanuel. Ubwo ndahinduye. Amen. Nyakuba pastor yampaye akanya anyakira nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Ubu rero ndahinduye, ninjiye mu wundi mwanya mwiza nka mwene so yagiriwe ubuntu umwami Yesu akamukura iyo yarari, hanyuma akamugirira neza, akampa agakiza, akakampera ubuntu. Ntacyo natanze, suko nari mwiza, suko narusha abandi
ubweranda, kugororoka, ariko n'urukundo Imana yangiriye. Iyo Mana muyikomera amashi menshi cyane. Hari gitangaza umwami Yesu yakoze, nico kutumanikirwa ku musaraba. Kiya gitangaza turakwiye ko amatucyumvira ko. Ndabibutse gato itarinjira mu ijambo ry'Imana. Adamu na Eva bamaze gucumura, ngo Imana irabirukana mu itongo rya Edeni, gushishiraho abamarayika bo kuharinda, ibaha inkota, irababwira ngo umuntu wese azegera hano muze mucumite atakinya. Iyo niyo ordre abamarayika bahawe mu itongo. Imana irababwira ngo uzegera hano muze mucumite atakinya. Indirimbo ya 83 mu Kirundi. Newe Kristo mutwaro ikoreye 83 igitero cya 5. Imana ya soko y'inkota iragusogota. Yesu ari ku musaraba aratakamba aravuga ngo papa, kubera iki untevye, kubera iki wirabiye kure. Ariko ngo Imana imwitegereje ibona yambaye ibyaha by'abantu benshi, irahindukira amaso iravuga ngo reka babanze bagucumite, nibaheza kugucumita ndaza gusubira kukuraba. Ngo imbugita baracumita umwami Yesu, ngo umutima wiwe uba ugubati bw'iyo mbugita, kwari kugira ngo jewe nawe dushobora kwinjira muri rya tongo rya Edeni, adusubiza muri Edeni. Aremera aracumitwa kubera jewe nawe. Haleluya! Uyo mwami tumukomera amashi, aragahezagirwa. Turaba icyo turi uno munsi. Nimba wambara ukabegwa, nimba wisiga bigafata, ni Yesu Kristo. Umve suko aya, hari abisiga ntibabegwe, hari abambara ntibabegwe, ariko muri Kristo twambaye. Baravuga ngo mbega ngo ujya muntu nuwa hehe, twambaye ubwiza bwa Kristo. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma nibwira abana b'abakobwa bari ngaha, niwahura n'umusore yataye ibanga abwira ngo uri mwiza, uzombwira ati hari ibanga ndyamanye, ndi mwiza kubera Kristo. Nturabe iby'inyuma, jewe ndi mwiza kubera Kristo. Haleluya. Reka ibyo ndabigarukirize ngaha. Tugiye kuvugana ku ijambo rivuga ngo mbega muri ubwo bugaragwa wo burimwo wagiye witwaje ibigwanisho ibihe, utekeye ibihe bigwanisho. Nukuri iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Nukuri iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Nukuri iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tubwira. Nukuri iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tubwira. Nukuri iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tubwira. Inyanya nizize umature
kwidukunda, ibyo byerekana kwidukunda. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Imigambi y'ihora imyiza, imigambi y'ihora imyiza. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Inzira z'Imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza. Imigambi y'ihora imyiza, imigambi y'ihora imyiza. Nukuri we, nukuri iyo Mana ibasha gukora ibyo twibwira. Nukuri iyo Mana iyo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Nukuri iyo Mana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Inzira z'Imana zirenga ibihumbi. Haleluya, haleluya. Hariho ahantu naciye nsoma muri buno buhinga bwa none baguma tubwira vya WhatsApp n'ibindi, ngo umuntu niyakubwira agucokoje byacanganye, uzomubaze yuko muri za nzira zirenga ibihumbi hari yica muhiriwe. Haleluya, haleluya. Amajambo twasomye yatubwiye inkuru z'Abisirayeli. Abisirayeli ihanga Imana yahaye amasezerano. Haleluya. Ariko imbere yuko Imana ibahagurutsa ngo ibajyane mu gihugu cy'amasezerano, hari ubugaragwa babanje gucamwo. Haleluya, haleluya. Ngo bamaze imyaka 430 bari mu gihugu cya Egiputa, bari abaja b'Abanyegiputa. Ngo hamwe no gusenga Imana, Imana yumva gusenga kw'Abisirayeli, iravuga ngo numvise amarira y'abana banje, ngo manutse no kubatabara. Haleluya, haleluya. Murazi bitangaza Imana yakoresheje Mose. Ibyo ntabyo nza kuvuga kuno munsi. Naje kukubwira ngo sinzi ubugaragwa wa buri kuracamwo, mugabo ubwo bugaragwa uri kuracamwo ni imwe mu nzira z'Imana. Haleluya, haleluya. Icyo gusa ndagusaba uno munsi wiyumvire ngo mbega ino nzira y'ubugaragwa naduganye ibigwanisho ibihe. Haleluya. Yesu twizeye, nagenda babwira iyindi fase ya Yesu. Yesu ahezagira, Yesu atabara, Yesu haleluya yagura imbibe kuri Yabesi. Haleluya, yagura imbibe. Ariko Yesu, uwo Yesu tubabwira harimo n'imibabaro. Haleluya, n'imibabaro nayo nyene birimwo kuko yarabaniswa ku musaraba. Yesu nashimwe, yarabambwe, yarababazwa. Muri Yesu rero hariho n'igihe duca mu bugaragwa, kandi Yesu atari uko yaduhevye, kandi Yesu atari uko adagomba kutugirira neza, mugabo hari ahandi hantu abagomba kudutwara. Haleluya,
bigasaba yuko uca mu bugaragwa. Niyo mpamvu ndababwiye ngo reka ndababwire Yesu urundi ruhande, kugira ngo niwaca muri ubwo bugaragwa ntuzovuge ngo uyu si wa Yesu bambarira, ngo jewe Yesu bamwambarira, ngo ni Yesu akora ibitangaza. No mu bugaragwa arakora ibitangaza. Haleluya! No mu bugaragwa ntazo duta, ntazo guheba, aracyaguhetse ku mugongo. Ntazo guta, ntazo guheba, aracyaguhetse ku mugongo wawe. Ntazo guta, ntazo guheba, aracyaguhetse ku mugongo wawe. Ngo Imana ibakuye muri Egiputa iravuga ngo aba bantu nubwo ndabajyanye ari hafi, nubwo yari minsi mike kugira bashikeyo, iravuga ngo reka ndabacishe mu yindi nzira. Ubugombe bw'Imana si ukugenda utumbereye, hari igihe uzunguruka mu bugombe bw'Imana, si ukugenda utumbereye, hari igihe uzunguruka mu bugombe bw'Imana. Mu bugombe bw'Imana si ukugenda utumbereye, hari igihe uzunguruka mu bugombe bw'Imana, si ukugenda utumbereye, hari igihe uzunguruka ikakuzungurusha, kandi hari hafi ikakuzungurusha umwaka ugaheta, uwa kabiri ukarengana, uwa gatatu ukajako, uwa gatanu ku mwaka ugira indwi, ku mwaka ugira indwi igaca bagatangura kuvuga ngo ya Mana asenga iri hehe, nuko tutayibona. Ngo iyo minsi 40 yose mwamaze muza muri isonzesha, ngo ya Mana kitaserutse. Ubugombe bw'Imana si ukugenda utumbereye, hari igihe uzunguruka mu bugombe bw'Imana. Imana iravuga ngo nubwo inzira ari hafi, ngo reka ndabacishe mu yindi nzira yo kuzunguruka, kugira ngo ndabigishe, kugira ngo muri iyo nzira ndabaduze, muri iyo nzira ndabagishe guca bugufi, muri iyo nzira nsubire ndabereke ugukomera kwanje aho kuri. Haleluya! Umva igitangaza cya mbere cyabaye. Farao amaze kubona ko Abisirayeli baciye mu bugaragwa, aravuga ngo abantu bihenze. Ko bihenze rero, reka ndabakurikire ndabicire muri ubwo bugaragwa. Haleluya! Haleluya! Hari abantu bazogerageza kugukurikira muri ubwo bugaragwa urimwo. Wewe usijali tu, wewe songa mbele, kaza mwendo baba, kaza mwendo, usitizame nyuma. Oya, wewe tu songa mbele, endelea. Umbe Farao amaze kwibwira ngo bajya abantu bahovye inzira, ngo baciye mu bugaragwa, ntibazi iyo bagiye, reka renda bakurikire. Aca arakurikira. Abisirayeli nabo barabandanya. Imana iri mu ijuru iravuga ngo bandanye bakurikire sha, bandanye ndakwereke, ngira niheshe icyubahiro uno munsi, ngo arakurikira. Abisirayeli bahindukiye inyuma, babona Farao, baravye imbere ikiyaga, baravuga ngo Mana turahonye. Imana irabwira Mose, niki gitumye mwiganyira? Bwira Abisirayeli babandanye ukwizera. Haleluya! Babwire bakomeze, inzira iri hajya nyene. Haleluya! Mose arababwira ngo tubandanye.
Abisirayeli ati lakini we Mose sasa rimwe na rimwe we nitwe twakubariye ariko kubwo kwizera Imana. Haleluya. Imana yabwira Mose ngo mbega ufise iki? Ndafise. Tiramvura rero ubwoko bw'Imana bugende. Haleluya. Haleluya. Murazi ngene byagenze kiyaga gishika mu kubiri. Amen. Abisirayeli barajabuka. Abanyegiputa bibaza ngo haragendwa. Umve hari igihe Imana iducisha mu bugaragwa kugira ngo abansi bacu ntibazosubira kutubona, ntizosubira kubabona ukundi. Haleluya. Ikavuga ngo umwana wanje ngira ndamucishe mu bugaragwa kugira ngo namukure kabansi biwe bose. Ndatangaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abansi bari inyuma yawe. Haleluya. Ntuzosubira kubabona ukundi. Haijalishi waliosema kwako, haijalishi nabyo bakubariye. Iyo Mana usenga ni yahe? Usiangalie historia yako. Oya nabyo bakubariye. Wewe songa mbele. Songa mbele bana. Songa mbele. Nenda kaza mwendo. Songa mbele tu. Mema yako mbele. Haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako tu. Wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, kaza mbele tu, wema yako mbele. Songa mbele, wewe songa mbele tu, kaza neno la Mungu aliyosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele, songa mbele tu, fuata neno la Mungu aliyosema kwako, usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Abisirayeli barajabutse. Twabonye ngo bagiye bitwaje ibigwanisho. Reka mvuge ibyo nari guhereza ko. Ubugaragwa ntibwigera buhera, buhindura isura gusa. Haleluya. Buhindura gusa isura. Ariko ubundi ubugaragwa ku bana b'Imana ntibwigera buhera. Kiri umujene ufise ubugaragwa bw'iwawe, wamara kuva mu bujene ukinjira mu bundi bugaragwa, bwahinduye gusa isura. Uhejeje kubaka ubundi bugaragwa, hamaze imyaka 2 utaravyara ubugaragwa, umaze kuvyara ubugaragwa. Haleluya. Ibigwanishwa dutwara nibihe bene data, kuko niyo teme nabazaniye gushika kanyuma katuvemwo n'ubugaragwa. Muri ya majambo twasomerwa Paulo yandika, hari ibigwanisho 7
usomye muri ajya amajambo, icyambere n'ukuri ko Satani ni se w'ibinyoma. Niyo hari igihe akagerageza kuvuga ukuri ukabona nkaho umenga ni ukuri mugabo ari ukuri kw'ibinyoma. Kigira kabiri ukugororoka. Kigira gatatu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bubohora, ubutumwa yuko Yesu agira neza, yuko Yesu akiza, yuko Yesu aruhura, yuko bigishoboka. Haleluya! Ubutumwa bw'ivyizigiro. Kane ukwizera. Gatanu agakiza. Gatandatu ijambo ry'Imana. Handitswe ngo amen. Ntibaze bakubwira ngo tuzingure mu gitabo cha Yozefu igice cya 10, ijambo ry'Imana. Ubwindwi ugusenga. Gusenga biva mu gusenga. Erega bari bamye basenga. Haleluya. Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye basenga. Haleluya. Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye basenga. Haleluya. Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye basenga. Biva mu gusenga. 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 Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye. Haleluya. Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye. Haleluya. Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye basenga. Erega bari bamye. Haleluya. Erega bari bamye basenga. 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 Reka nabwira bene data, navuze ibigwanisha nahereje kugusenga. Haleluya. Abahizi bose muzi muri Bibiliya, abahizi bose muzi babikuye ngaha ku mavi, barafukama bagasenga. Nubwo barafise ukwizera kwaherekezwa no gufukama, bagasenga bakarondera mu nyonga h'Imana. Haleluya. Ishengero rya kino gihe riragwaye ingwara yo kudafukama kugira ngo bahamagare ijuru maze ijuru naryo ritabare. Haleluya. Hamwe no gukora gusenga, biva gusenga. Bibiliya iratubwira abahizi bacishijwe mu bugaragwa butandukanye. Keyboard kutari kuravuza wabivuyemo. Bibiliya iratubwira abahizi baciye mu bugaragwa, ariko kubera ibigwanisho bari bitwaje baburenganye neza. Haleluya. Umusore yitwa Yosefu, haleluya, yari umusore w'akaranga. Abuno muzi twitango n'ababogari. Abagore bataye ibanga babonye Yosefu baramira amate, bakavuga ngo mbega umubogari ari hano. Yari wo kwifuzwa kubera ko hari ubwiza bwari kuri we. Haleluya. Akiri muto yari yarabitse mu mutima w'ijambo ry'Imana. Aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako.
ararizigama mu mutima wiwe. Yari yarigishijwe ivyanditswe by'Imana, aramenya yuko hari ibyo batakwiye kurenga. Haleluya! Yuko umuheburayo yiyemera. Dufise abakristo batiyemera muri kino gihe. Abakristo batakaza ubukristo bwabo kubera vrema akamanyo k'umutima. Kutiyemera ni ngorane mwa bwoko bw'Imana. Turakwiye kwiyemera kuburyo naho Satani avuga ngo uyu naramaze kumuvako. Ingorane nitwiyemera, nicyo gituma Satani abandanya twitsirita ko kubera ko nitwiyemera. Yosefu yari umusore w'umuheburayo yiyemera. Yariyemera. Arabwira inabuja ati umviriza nakubwira mabuja, aho mbona jewe ndi umuheburayo. Haleluya! Yatojwe indero, yigishijwe. Umuheburayo atari gipande, akwije ibisabwa, akwije amakondisiyo yose. Mu baheburayo rero hari cyitonderwa, ntidukora ku mugore w'abandi. Haleluya! Mu baheburayo ibyo twarabirahiye. Ibyo nubwo ndi wanyu nkaba ndari mu gihugu cy'iwacu, Imana yo mwijuru ikirambona. Jisho ry'Imana rirabona, ntawe uzoronka winyegeza. Imana rirabona, ntawe uzoronka winyegeza. Jisho ry'Imana rirabona, ntawe uzoronka winyegeza. Jisho ry'Imana rirabona. Yosefu aravuga ngo nubwo ndi muri Egiputa, nari kumwe na bene wacu, ntari mu muryango w'iwacu, mu ijuru hariho ijisho ry'Imana ryabanye nanje ririko rirandaba. Iryo naho norihungira, iryo hari indero ryanyigishije. Iyumvire umusore nka Yosefu, nibaze ko yarafite nk'imyaka nka dufate nka 20, kuko bamugurisha afite imyaka 17. Urumva ko yari umujene vraiment agezweho, kandi ngo yari umubogare vraiment, yari umubogare vraiment mwiza kabisa. Iyumvire umusore nk'ujya yiruka ari gusa avuga ngo niko ndahunga icyaha, ndemera ngende ndi gusa mugabo icyaha ndagihunge. Haleluya! Aratemaguza ari gusa ati po po. Twiyemere bwoko bw'Imana. Dugene kwitwa abahizi. Umuhizi n'unesha. Yosefu ukugoroka kuramuzigama, aravuga ngo ntegeza kugorokera Imana. Muri buno bugaragwa yatwaye ijambo ry'Imana, atwara no kwera no kugororoka. Aravuga ngo uko biri kose Imana ya data sinzigira ndayihemukira. Muri kino gihe turabona abakristo bafata indege bakagenda gusambanira hanze, akemera kariho itike y'indege, amadolari akagenda hakuyazana ngo akore umurimo w'Imana. Akava mu gisagara cya Bujumbura akaduga i Muyinga aho batamuzi. Kutiyemera kw'abana b'Imana biriko bisuzuguza igikorwa cy'Imana. Yosefu yahagaze neza, ubugaragwa abuvamwe neza. Usomye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cy'umunani, ngo Imana yabacishije mu bugaragwa kugira ngo impera n'imperuka ngo ibagirire neza. Haleluya! Impera yo guca mu bugaragwa ni ukugira ngo Imana ituduze. Haleluya! Ntushobora kuduzwa udaciye muri iyo nzira.
Dawidi namuvuga ko byinshi, ari mu bantu baciye mu bugaragwa bwinshi cyane. Nacyo gituma muri ya zaburi yiwe ya 27 yavuze ijambo rikomeye ku murongo wa 13 ngo mba narihebuye. Haleluya. Ngo mba narihebuye iyo ntizera. Zaburi 27 umurongo wa 13. Kubera ibyo yaciyemwo acararirimba iyo ndirimbo ngo mba narihebuye iyo nizera. Haleluya. Ko nzobonera ukugira neza kuhoraho mwisi y'abakiriho. Ibyamuca intege byari byinshi cyane, mugabo agira ukwizera yuko Imana yamukuye inyuma y'intama. Haleluya. Yamukuye inyuma y'intama. Na se wiwe yamwibagiye. Samweli ariko arabaza, arambwira ngo mbega nta wundi muhungu usigaranye. Ngo wundi muhungu ngo hari kandi ngo agapeti ngo kandi gahungu ngo kari inyuma y'intama. Jena nakuzaniye abo mbona bavise harimo abajenero, yarafise bakuru be babagwanye, bavise amapeta mu gisirikare. Abo nibo yatanguye kumuzanira. Ka Dawidi kari hariya Nasara aribagira ko afise kandi gahungu ntuzi. Ni nayo kwibagira Papa we aramwibagirasha, aribagira ko afise kandi gahungu kitwa Dawidi. Ariko ijuru riravuga ngo ya hari akandi kanasha, hariho uwundi nifuza, hariho nabonye afise umutima nk'uwi wanje. Hamagara ko gasore nyene abari gusiga amavuta. Haleluya. Oh, Samweli aramubwira ngo umbiriza, ngo banza ukazana zana ko nyene nitujya atarashika kazane zanashazana ngo reka ngende kugahamagara ukari inyuma y'intama. Yo Dawidi ashitse, Imana ijuru iravuga ngo tora ihembe ry'amavuta. Nuyo nyene. Haleluya. Ngo nuyo nyene. Imana ikomeza abo yahamagaye. Oya. Abo ikomeza abo yahamagaye. Abo ikomeza abo yahamagaye. Nihamagara abakomeye. Nihamagara abakomeye. Abo ikomeza abo yahamagaye. Abo ikomeza abo yahamagaye. Haleluya. Haleluya. Bati byicaro. Kagahungu kasuzugurirwa, Imana iragakomeza. Haleluya. Iragakomeza di. Mbere gashyize ku rugamba. Musomye muri cya gitabo cya Samweli igice 17. Gashyize ku rugamba, Abisirayeli bamaze iminsi 40 bahangana n'umugabo yitwa Goliyati. Haleluya. Karashikayo
ngo se yarakarungitse ngo kagende kuramutsa bakuru biwe ngo ajyane ngo inzimano. Karashikayo gasanga urugamba rwasutamye. Abisirayeli bari mu rugarago rw'intambara. Intambara yasutamye batabona imbere n'inyuma. Umwami Sawuli, Goliyati avuga, umwami Sawuli akaca yinyegeza. Umwami ariruka, abajenera biranga, barapanga amasitrategi biranga. Dawidi we, haleluya. Arababaza ngo mbega aya makuru ndiko ndumva ameze gute? Mwebwe mwatonze runo rugamba, mwarutondanye ibigwanisho ibihe. Haleluya. Ni ibihe bigwanisho mwebwe mwazanye? Turabona turafise ino nkofero, urabona runo ruguma rukingira bwa niya gucumita. Hanyuma arabitegereza ati ibyo nivyo mwazanye? Tabo ati ibyo mwebwe ibyo nivyo mwatondanye kabisa. Ati mwumvise ino ntakebwa iri kiracokora izina ry'Imana, intakebwa igatuka abasirikare b'Imana, ingabo z'Imana isumba byose. Sawuli aramubwira ngo, bene baramubwira ngo reka shareka, ngo ntiwogenda kuragira bwa butama bwa so. Harabwira ngo uno munsi, haleluya, mugira mubone Dawidi uwari wo. Ijuru rigira rigaragaze Dawidi natoranije uwari we. Haleluya. Ufise ibigwanisho ibihe muri urwo rugamba, muri ubwo bugaragwa uri kuragwana nabwo. Dawidi yarafise ibyo bavuganye n'Imana mu ishamba, ariko aragira za ntama. Haleluya. Haravuga ngo nabonye kugira neza kw'Imana, ndi mu ishamba jenyene ndiko ndaragira intama za data. Haleluya. Tinuno munsi ndabona kugira neza kw'Imana. Haleluya. Ya mana twakorana, ya mana yandinda, ya mana yatuma ntabagura intare, ya mana yamagutabura idubu. Uno munsi igira yigaragaze rindi rimwe, ashira umutima wiwe ku Mana. Haleluya. Arabwira Goliyati, atewe Goliyati, wewe uje kungwanya ufise icumu, uje kungwanya ufise n'ibindi byose. Jewe raho uko mpagaze nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo niyo Mana nsenga, iyo niyo Mana nizeye, iyo niyo Mana nakurikiye, iyo Mana narayibonye mu bikomeye ndiko ndagwana. Iyo Mana uno munsi ndagutabagura. Haleluya. Ofise ibigwanisha ibihe cyangwa utujugumira nk'aba basirikari b'Abisirayeli, kuko babonye Goliyati baca biruka bose bakaca biruka. Ngaho bagabo iminsi 40 bagira ngo baraje kwasohoka. Tiziragazwa umunsi ukabuheze ko bari barumvikanye atereka tureka kwirirwa turasisa amaraso menshi. Za numwe natwe tuza numwe, ko mwiyemera twebwe turafise uwiwacu, namwe zana wiwanyu. Uza kunesha nta kundi tuba dutsinzwe. Abisirayeli iminsi 40 bari babuze, agahungu kitwa Dawidi kaserutse. Haleluya. Haleluya. Karavuga ngo ntimundabe ukomeze, Imana nihamagara abakomeye ariko ikomeza abo yahamagaye. Haleluya. Iyi ntambara ntabwo ari iwanyu, ni intambara y'Imana. Haleluya. Cyo gituma kagiye karatamba ijya ndirimbo, nihamagara abakomeye ariko ikomeza abo yahamagaye ariko ikomeza. Yagera nimba ndirimbo, rindira gatoya. Yajabutse kijya kiyaya afise umugozi. Amen. Agendera
yagiye arawuzungurusha uku, nihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, nihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza. Goriyati arakitegereza aravuga ati kajyaga ukasaze, iyo ndirimbo kariko kararirimba kaje kugwana naje karimba indirimbo, abisirayeli nabo nyene ati uno munsi kweri byabacanganikiye ko kweri. Agasore nkako nta n'ikigwanisho gafise, kariko karazungagiza umugozi gusa, kagenda karanika ibyinyo, nihamagara abakomeye, aribwo ikomeza. Dawidi yinjira mu mwuka, haleluya, arinjira mu mpemu, haleluya, ntiyasubira kumva n'ikintu na kimwe, ntiyasubira no kuraba Goriyati, arabandanya mu mpemu gusa, nihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Arahagarara atora amabuye atanu, haleluya. Goriyati aguma mwitegereza ati kano gahungu, ati mbere wa gasore we, tingira ndakubagira ibisiga bikurye, nako nihamagara abakomeye, nihamagara abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, nihamagara. Arashusha 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 arashusha, abakomeye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Ufise ibigwanishwa ibihe, wewe uzogwanisha iki muri ubwo bugaragwa? Kandi agenda babwire, umusirikare mwiza ategura intambara mu bihe by'amahoro, haleluya. Umusirikare yabaye bien formé ategura intambara mu bihe by'amahoro. Mu bihe by'amahoro ni umusirikare afata ibigwanisho byo akabitunganya, akavyoza, akabisiga amavuta, yiteguriye ko ikintu cyose cyoza ibigwanisho vyiwe bihagaze neza, haleluya. Mu gihe cy'imore bene data, niyo dukwiye gutegura ibigwanisho tegeza kugwanisha mu bihe by'ubugaragwa, haleluya, haleluya. Ni mu bihe by'imore dukwiye kuza ku karago tugasenga Imana, tugahamagara ijuru, tukiyekipa, ukamara iyo minsi 40 uri ku karago, ivy'umubiri ukabanza ukabireka, ukavuga ngo ngiye kuraba mu nyonga ha data, ngiye kwegera Imana, ngiye kumva icyo imbarira, ngiye kumva icyo intekerera, kugira ngo nzobone kubandanya urugendo, haleluya. Abakristo benshi bamwe bamwe basigaye no kwifungisha umunsi umwe gusa, kwisonzesha umunsi umwe, ari kibazo. Ngena babwire, mwibuke cyageza ntumwa zaza kuri Yesu, kabwira ngo twe twagerageje gusenda bajya abagabo ngo byanse. Yesu arababwira ngo nkenizo
nkenizo ntizipfa kuvayo n'ibintu birukira gusenga no kwisonzesha. haleluya haleluya. hari ibitero bidapfa kunyiganyiga kiza kiyakwitegereza ngo uro kwande. uwo Yesu uri kuravuga ndamuzi, we uro kwande ko ntarakubona ku karago, we uro kwande. we ubarizwa he? icyumba uhora ugenda kuronderamo inkomezi nikiye ko ahandi dora tugenda tukarunguruka bikanka gusa ko tuhashika muga tuba twababonye, we ko turakubona. we uburi he? uburi kuranura mu muceri n'isupu n'isosi. ti wewe genda ntiharagera yuko wewe duhangana na wewe. abahungu ba Daniyeli nabo bari mu bugaragwa, bajyanywe nk'inyagano. muge bashyitse mu gihugu cy'i Babuloni, icyambere bavuga ngo ntituzigira twiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. haleluya. imisore yiyemera di iravuga ngo twebwe turabaheburayo biyemera di ibyo kurya by'ibwami ntibizodutera umunoho, tuzoguma ture abera b'Imana. haleluya. nubwo biryoshe ntidushobora. barabwira ubacunze, barabwira ati turakwinginze twebwe duhe insoromano, ibyo by'inyama ibyo biryoshe byo ku meza y'umwami biturinde. aterega yo hava nyica ati we ntugire ikibazo, timana dusenga izo biroranya byose. bafata ingingo rero yo kutihumanisha ibyo kurya by'ibwami, bavuga ngo tutegereza kugororoka nubwo tutari wacu, tuzakwerekana yuko dutandukanye n'ano mahanga. haleluya. hategereza kuba itandukaniro hagati y'abamenye Imana n'abataramenya Imana. uno munsi urinda kurondeza muri microscope, taramenya Imana canke ntaramenya Imana, kabanza kwitaza ukaraba ugapima muri rugagamisha. ukobegwa bamenye Imana n'abataramenya Imana. iyo ni tatizo. ubundi hategereza kuba itandukaniro. Petero baje gufata Yesu ngo yagiye aratambuka akurikiraho bamucishije. ashitse mu irembo rya mbere baramwitegereza, we risa uriho muri bo? niye teka arunguruza ati ebana ugasubira kuvuga turahura. arunguruza wagatarambwa ngoya n'imvugo yawe uvuga nkabo. haleluya. reka kwirigura besha, uvuze honyene wewe uvuga nk'abariya. uno munsi urobegwa abavuga nkabo n'abavuga nk'abariya ukabura. twese dusigaye tuvuga kumwe. ubundi siko byateza kugenda, hateza kuba itandukaniro ry'abubaha Imana n'abatubaha Imana. ubaha Imana ashyize ahantu bakaca bahindurana sije bariko baravuga, kubera ko hinjiye. haleluya. harinjiye umuco, harinjiye umunyu, harinjiye ubundi bushobozi bucecekesha ibitagira ikimazi imbere y'Imana. uhashitse bateza kusha bahindura imvugo, bavuga ati muhindure, harahe umuntu aje turya turi mutumishi wa Mungu anafika. bakaca bahindura n'imvugo. igihe cyose uzogenda ahantu
bakabandanya irigara barimwo, uzoca ushira ko point d'interrogation kuri wewe. Uzoce usubira muhira wicara uvuga ati kubera iki ata impact nagize hajya hano. Badaniyeli baragize impact muri kijya gihugu. Ibyo babacishijemo byose bavuga ngo twebwe tuzobandanye turi abayuda. Bagumye rimbana ngo ngende umukristo nzokwama ndiwe mu bihe byose gushika gupfa. Ngende umukristo tuba abakristo nzokwama ndiwe mu bihe byose tuba tuko turacamwo. byose gushika. Naho bose bagutwenga, naho wasigara uri wenyene, naho mu kazi aho ukorera wowe ari we wenyene, uzuhagarara izina rya Kristo. Haleluya. Ntuzobivemwo ngo nukuri wenyene. Shingira naye Kristo, shingira naye Kristo. Ikindi gihe bizoshika umwe aze, babiri baze, kubera ko bihagazemwo neza. Haleluya, haleluya. Hagarara neza wemye, wiyemere, wiyemere. Undi munsi nibuka ndi umuyobozi, twagize umunsi mukuru wa ministeri. Hanyuma umushikiranganje yadutwara icyo gihe, numva ko nari umuyobozi, turaganira ku ntebe, bamuzanira agacupa, arambarira ngo kwe kudatoye, ndambwa ati je narakijijwe mu ifanta. Haleluya. Toya ati jewe kweri tinarigeze kuba ndazinwa, mugabo byarahendutse nyakuba mushikiranganje. Tijewe mwagafanta kweri kandi nta ngorane binteye, tiniyo nako nyene nakanyoye ninwera amazi. Haleluya, haleluya. Hari abandi bace bajugumira ngo urumva ngo ndi kumwe n'umushikiranganje, wacha tu ni fente fente tu, weye fente fente. Ntugasenga no kumeza yo urumva nta yanyoye mbwa kugira ngo babone yuko ari mu gigwi cy'abandi, bakaca baterekaho primus imbere yiwe. Weye intumwa zirabwira abari bazifashe ngo ikisigiye cyo kunezereza umwana w'umuntu. Haleluya. Mwijuru hari Imana yaduhamagaye, iyo niyo dukwiye kunezereza gusa. Haleluya. Nacho bitwaye, umve ukubaho kwacu kuri maboko y'Imana. Haleluya. Urazi abamaze kukwica ingene bangana, aho wibaza ngo ugeze ngaho, urazi abamaze kukwica ingene bangana. Ngabo byaraze, baragerageje biranga, gushika naho biranda baravuga ngo kira tunakiheba tu. Mugabo baragerageje byaraze. Kubera iki? Ukubaho kwacu kuri maboko y'Imana. Iyi misore rero ndayikunda cyane. Daniyeli we harageze igera ababwira ngo sinza kwinyegeza no gusenga, kugira ngo ndabereke ko nsenga, reka nugure amadirisha mubibone. Haleluya. Ko jewe ndiyemera Imana yanshikanye ngaha, Imana yandinze, iracyari ya Mana nyene, iyo izobana nanje, naho hoba gupfa ntacyo bitwaye, mugabo iyo Mana sizoyihemukira. Haleluya. Aja ku mavi arasenga. Bajya basore babo babwiye ngo murapfukama ntimupfukama. Ijambo ry'Imana batwigishije rivuga ngo ntugapfukamire izindi mana. Aya dufukamire icyo gishushanyo. Twebwe mu byo batwigishije ibyo ntibirimwo. Ijambo twararibitse mu mitima yacu kugira ngo ntiducumure ku Mana yacu. Rero nubwo bavuze ngo dupfukame, ngira abandi bose urumva bose barafukamye. Seko murabona kajya gafilme bose baguma ari batatu, baguma bahagaze, abandi bose bakete
ahandi hantu yari none yigishije ndababwira ngo bagiye kubata mwe mwarakinye tuje kugita cyaraboze tuje kugita ibyo mwarabigize namwe eba narinzi kari jeje nyine naho ndabikira burya buhungu butatu Meshaka na Shadraka na Abednego bagize tuje kugita kinyuma cyaraboze barashusha igitangaza nimba murasoma hajyantu neza ababatereye mu muriro nibo bapfuye. Haleluya! Ababataye mu muriro nibo bapfuye. Abandi bashitse hariya baravuga ngo mbega aka climatiseur kari hano ngo ya ngo baragahora bararuta hano ngo urazi ngene hejuru hari hashushe ganana akayaga keza itanuro bashuhije inshuro 7 7 fois uko bahora barishusha mugabo bashitseyo basanga ni muri climatisation imeze neza cyane. Haleluya! bibagiye yuko Imana ari umuriro nane. Haleluya! babataye mu Mana kubera Imana yacu ngo n'umuriro. Haleluya! iratongora n'umuriro utongora. Bari baje ngo bataye mu muriro nabo nibambya ko babateye mu munyenga bashaka korokera mu Mana ngo pwa nimwicare ngaha abana manze ndabahe ati mwanze mwe mujya kayaga ati murumvaga. Daniyeli we barihenze bamuterera mu gobo gw'intambwe bibagira ko yaramaze imisi agira uku asenga Imana aravuga ngo Mana ibyo ndiko ndacamwe urabizi aho nkora nubwo ndiko ndakora akazi abo dukorana bangiriye montage bampangiye ikinyoma kuko bampangiye ikinyoma bararavye ingene biba biranka bararaba ingene batwara amafaranga biranka. Daniyeli yari uku yari droit uku yari umwana w'Imana koko. Hanyuma barambwira ngo nta kindi cyo mumara amanyama atari yamana yiwe muri bya byagezwe vyiwe nyene niho tworonka ivyo kumurega. Acarafukama aravuga ngo Mana urabizi urazi umutima wanje urazi ko ndakugororokera kandi urabona buno bugaragwa bariko baranshiramwo jewe nta handi nzeye uramuko n'ubukiro atari kuri wewe numana muri amaso yanje kuri wewe kuko ari wewe gihome kinkingira. Arapfukama ngo ivyo yabigira gatatu ku munsi bagiye kumutera mu gobo gw'intambwe ngo zari zimaze indwi zishonje bazishira kuri regime yo gusonza kugira ngo agakorotse kose nawe nyene baraduza tuje kugita kinyamake cyaraboze wibaza ngo nabwo twaboze bene data oya twebwe ntituvumika oya basha twebwe turi mu bwoko butavumika. Ikaye fye intambwe zimwitegereje ati mbega iyo ntambwe ntabwo wewe wahora he twe ko badushize ku mugozi nani wewe wantambwe wewe iyi ntambwe yo yivuye he. Haleluya! intambwe zabonye iyi ntambwe yururutse intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya! Daniyeli yurutse ku ntare y'umuryango wa Yuda. Intambwe zindi ziramwitegereza ati mama wewe ubundi intambwe ntigindi ntambwe abantu nibo bonyene ari bivume bajya abandi bantu mu vy'Imana yaremye nta gikoko cica kigenzi cacu icyo basangiye ubwoko jamais ntibibaho
umwana w'umuntu wenyine gusa niwe arengera kuri mwene w'abakica. Intambwe ibonye intambwe yindi ikivuga ati nakutolea chapeau. Daniyeli yurutse nk'intare imaze iminsi ibyibushe, izindi nazo zinanutse ziragitegereza ziravuga ngo wantambwe wewe wahora hehe, twebwe ko tumaze imidwi tutajya, wewe warucungiwe hehe? Kumbe ntitwari hamwe, tukaje maze iminsi njya kwere, jewe maze iminsi mbyibushe, twebwe ziraza zirakora ko tibana unanenepa abana. Mon frère, wewe mbona ibana sisi hapa tulishagonda, tunaisha, batubwira natwe baduha ibyo kujya abana, batubwira natwe tumaze imidwi tutajya vrema. Aya mafungo badushizemwo ni hatari. Urumva babashize mafungo ari urumva ari force. Hari gihe bagushyira amafungo ari force. Iyo pastor ngana byagira. Ntabashira amafungo ari force. Intambwe zagiye amafungo ari force. Zibonye Daniyeli ziravuga ngo lakini tuvugira basi natwe baduha ibyo kujya. Ijuru nayo ryariko ratagura ibyo kujya abasha. Haleluya. Ijuru ryarumvise ugusenga kw'izo ntambwe, ziravuga ngo aho bukera ibyo kujya biraza, ibyo kujya biraza. Iryo joro ngo umwami ntiyaryamye, yagumye arunguruka ngo mbega ngo Imana yo bakije Daniyeli umusavyi wayo, ngo yajindutse kare ngo Daniyeli ngo mbega ya Mana ukorera yoba yashoboye kukurokora. Daniyeli aravuga ngo mwami ndandi muzima, ya Mana nsenga, ya Mana nkorera. Iyo Mana ya Daniyeli jewe niyo nzosenga, iyo Mana ya Daniyeli jewe niyo nzosenga, ukora ibikomeye jewe niyo nzosenga. Iyo Mana ya Daniyeli jewe niyo nzosenga, iyo Mana ya Daniyeli jewe niyo nzosenga, ukora ibikomeye jewe niyo nzosenga, ukora ibikomeye jewe niyo nzosenga. Daniyeli yavuye kuvayo, bafata abagabo bose bamurega. Impera yo kugucisha mu bugaragwa ni ukugira ngo Imana igukure kabansi bawe. Haleluya. Abansi bose barega Daniyeli, babafatiye icyarimwe babaterera muri rwagobo rw'intama, ngo bakiri hejuru zarasimbye zibasanga hejuru, zibarira hejuru, nta n'umwe yashyize hasi. Haleluya. Uko niko Imana yiteguriye. Haleluya. Niko Imana yiteguriye, niko Imana yiteguriye kurangiza abansi bawe. Reka mvuga uno mwigeme basi hanyuma turangiza. Umwigeme yari kwa Namani, muramuzi. Bibiliya ntitubwira izina ryiwe, ariko ngo yari umwana muto cyane, yari umuheburayo w'inyagano, yari afise ijambo ry'Imana, haritegereza shebuja Namani, ngo yari umuhizi akomeye cyane, niwe intambara ziteye, niwe yatanga intsinzi mu gisirikare, yari umukomanda akomeye cyane. Bamubuze bagira ibibazo, mugango yari afise ikibazo. Namani yari afise imibembe, yaragwaye imibembe. Ngo uyo mukobwa aritegereza inabuja, aritegereza shebuja, aravuga ngo icoma. Haleluya. Icoma databuja akagenda iwacu, hari abakozi b'Imana, hari abaherezi bomukiza iyo mibembe yiwe.
uyu mukobwa aravuga ubutumwa bwiza ati ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa nubwo yari inyagano ntibyamubujije kuvuga ubutumwa bwiza. Arabwira inabuja ati icyo mukabwira databuja agende iwacu hari umukozi w'Imana, iyo mibembe yokira. Iwacu hariho Imana, hariho Imana itabara, hariho Imana ikiza, hariho Imana igira neza. Icoma akagenda yo kurega kiza, yo kiri iyo mibembe, yo tunganirwa, yo mererwa neza. Inabuja avyumvise aravuga ngo iyo nkuru ni nziza, tina jewe ndarushe kuryamana n'umugabo afise imibembe n'ingorane biragoye, ni hamwe nyine ibanga ryo kubaka aragatangaza. Ntinayibone naje mba naramutaye, ati mugabo nta kundi. Mu mama arabwira wo bubakanye ati sheri wanje tingira ndakubwira inkuru nziza, nabwiyo na kano kana, aka kana twatoye twanyaze kambare kiwabo, hari umukozi w'Imana, hariho Imana igira neza, hari Imana itabara. Twebwe nga twaragerageje biranka, ariko nkamwe wogenda muri kiriya gihugu ngo wokurayo agakiza, iyo mibembe yokira. Namana ariyumvira aravuga ngo naje ndakeneye iyo Mana, naje ndakeneye gutabagwa, naje ndakeneye gukira. Haleluya! Ngo arikorera aragenda, agenda kwa mukozi w'Imana Elisa. Elisa aramubarira ngo genda wiyoge hariya, genda woge inshuro indwi gusa muri ku munsi w'indwi. Haleluya, haleluya! Oh, munsi w'indwi haga ngo genda mwoge inshuro indwi gusa, ku nshuro indwi uraza gukira. Haleluya! Namani n'icubahiro ciwe aravuga ngo ivyo bishango ndungitsemwo koga, ngo je narinzi kuza kugira gusuku bimwe vy'amamagicien. Imana yacu ntabwo ari umagicien. Haleluya! Imana yacu ntigira mwene bivyo, oya, genda woge. Haleluya! Nta kindi gusaba, oga. Haleluya! Haragenda, abasirikare baramubwira ati reko gamwa shefu, niba kubwira ibigoyeho ntiwari kubikora, nazwe kubwira kwenda koga gusa rimwe kabiri gatanu kane gatanu, ivyo gusa nivyo biriko biraguhangayisha. Ubutumwa bwiza burabohora Namani. Haleluya! Ubutumwa bwiza buramubohora, arunga inkuru nziza, aragenda aravuga ngo nta kundi. Arayisuka mu rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu, irya gatandatu, igindwi. Haleluya! Namani ava mu gihugu c'Abisirayeli aronse gukira. Wewe utwaye ibigwanishwa ibihe, reka mvuge ya nkuru y'aba mukenyezi twasomerwa turangiza mutumwa bwiza. Mukenyezi yari mu kibazo, yari mu bugaragwa bw'imyaka 12. Usomye mu bindi bitabo, haba mu butumwa bwiza bwa Luka, bwa Matayo, batubwira ngo yari yarashoye ivyiwe vyose ku baganga, arondera abo mukiza biranga. Wiyumviriye ujya mu mama yari mu bugaragwa vy'ukuri, yari yubatse atubatse, imyaka 12 aremerewe. Muri ubwo bugaragwa agira ukwizera. Haleluya! Aravuga ngo mfise ukwizera, narumvise umwami Yesu agirira neza abandi, yarazuye abapfuye, hari abagwaye yakijije, hari abamerewe nabi batabawe. Nanje njanye ukwizera ku mwami Yesu, ngo naho nokora gusa ku
ntibikenewe ko yirirwa arambarira amajambo. Haleluya. ntibikenewe ko yirirwa aravuga ikintu na kimwe. nkeneye gusa gukora kunyonga z'impuzu ziwe, njyanye kuno kwizera yuko ibyo ninabishika ko nza gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Iyo mumama ntibyamworoheye. Usomye mu butumwa bwiza bwa Luka niyo babivuga neza ngo ryari ishengero ryinshi ryari rikorera gunda Yesu. Uyu mumama mbere ntibyari byoroshye yuko wegera n'aho abantu bari. Byari bibujijwe mu mategeko y'Abayuda. Cyarazira yuko umumama ari mu mihango yegera aho abandi bari. Mugabo aravuga ngo homba homboka, ari ugupfa narapfuye, nacyo njera, barashaka batera amabuye, ariko uno munsi ndakeneye kubona igitangaza. Uno munsi ndakeneye kubona umwami Yesu nanje angiriye neza. Haravuga ngo uno munsi birahera, uno munsi birahera. Batera amabuye, mugabo akihenda, ntibantera amabuye maze kumushikira, nzoba namaze gukira. Haleluya. Haraca muri abo bantu ko ntibyari byoroshe, ibyo byose byari byaraheze. Nibaza ko n'umugabo yari yaramutaye. Haraca muri abo bantu, haragunda Yesu, aragundana re, araryama no kuryama, agenda no kwizera mu mutima, atondana ikigwanisho cyo kwizera. Harahiriwe abizera Imana, harahiriwe abizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ibyizigiro byabo. Mwene abo bantu ngo n'iyi zuba ryatse ntibabyumva, n'iyi imvura iguye ntibabyumva. Abo bantu bizigira Uhoraho bama igihe cyose. Aravuga ngo uno munsi ndashaka kubona ugira neza kw'Imana, ndashaka ko umwami Yesu nanje angirira neza. Usomye mu butumwa bwiza bwa Luka, Yesu amaze kumva ubushobozi muvuyemwo, yarahagaze aravuga ngo ninde muntu ankozeko, ninde muntu ankozeko. Petero aramubwira ngo ariko mwami Yesu, master, reka nawe kugorana, raba bano bantu ingene bangana. Wewe uri kurabaza ngo ninde muntu agukozeko, raba bano bantu ingene bangana. Yesu arababwira ngo ya si ibyo ndiko ndavuga, hari ubushobozi bukiza bwamvuyemwo, hari ubushobozi bwo gutabara bwatabaye umuntu. Nicyo ndiko ndavuga, hari umuntu yankozeko. Wa mugore agira ubwoba, aravuga ngo ni jewe mwami nagukozeko. Tinari mu bugaragwa bw'imyaka 12, ariko naje mfise ukwizera yuko ninagukora ko gusa biza kugenda neza. Mwami Yesu aramwitegereza aramubwira ngo humura mwananje, ukwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Ukwizera kwawe kuragukijije. Mwene data, sinzi ubugaragwa uri kuracamwo, sinzi nababwiye ngo ubugaragwa buhindura isura gusa, ariko ubundi bugaragwa bwamaho. Haleluya. Yo bwamaho. Uravuga ngo nta kazi mfise, wakaronka ukaja mu bundi bugaragwa, ugasanga aho ugiye mukorana n'ikibazo. Urumva wari ufise ubugaragwa bw'akazi, ubwo Imana ikabukuraho. Washika ku kazi ugasanga naho nyene n'ingorane, ugasanga shobuja wawe nukugutuka gusa, ugatangura kwicuza ati none aka niko kazi Imana ati nakanyene gamana, tinarinzi ko wantabaye, none unshikije mu kindi mu bundi bugaragwa bwo gutukwa, ikaba ingorane. Ubugaragwa buhindura isura. Ariko dusomye mu gusubira mu byagezwe
muze gusoma kiye gihe cy'umunani, muze kwisomera. Hari igituma ngo Imana yabacishije mu bugaragwa. Icyambere kwari kugira ngo ibacishe bugufi. Haleluya. Hari igihe duca mu bugaragwa kugira ngo duce bugufi, twigishwe guca bugufi, twigishwe gutahura yuko ataco turi, atanico dufise tutahawe n'ijuru, byose ari iby'Imana. Imana ikemera ikagucisha mu bugaragwa, atari uko ikwanse, ariko kugira ngo igutoze indero, ikwigishe mbere ikuduze n'urundi rugero. Ibyo Imana irabikora kubera ko idukunda. Abisirayeli ngo Imana yarabaretse bace mu bugaragwa, ariko ntibashonje. Imyaka 40 bo yose bamaze yarabagaburiye, barajya. Haleluya. Barajya bagahaga. Bari hehe? Mu bugaragwa. Ntibigeze bakena amazi. Bari hehe? Mu bugaragwa. Usomye neza rya jambo nababwiye gusubira mu byagezwe, rivuga ngo n'ibirenge byabo ntibyigeze bivyimba. Imyaka 40 yose bagiye, ariko ngo Imana yari kombira bashira ku munzane kugira ngo ahirikira abajana heza, baze bamenye yuko ari Imana yabikoze. Haleluya. Arico gituma ngira ndababwire bwoko bw'Imana, Imana niyagukura muri ubwo bugaragwa, ntuze wigere wibagira iyo Mana yagukuye muri ubwo bugaragwa. Niwamara kujya ugahaga ugahimba, ntuzohimba ico yimena, uze wame wibuka ko ari ahantu Imana yagukuye, maze ushima Imana. Kugira duhagarare neza muri ubwo bugaragwa, twitwaze ibigwanisha. Twitwaze ibigwanisha, tugure kwizera, tugororokera Imana. Ubugaragwa ntibutubuze kuvuga ubutumwa bwiza. Paulo na Sila n'igihe bari bafunzwe bararirimbye, ubutumwa ntibwari buboshwe. Haleluya. Bararirimbye ijoro, abantu barakizwa. Naho buri mu bugaragwa, vuga ubutumwa bwiza bubohora. Shingira intahe Umwami Yesu muri ubwo bugaragwa, ugira ukwizera yuko Imana muri kumwe itazoguhemukira, itazoguta. Ariko kandi muri ubwo bugaragwa ufukame usenga Imana. Senga, hamagara ijuru ritabara. Ntuhemukire Imana ngo nuko uciye mu bugaragwa. Ntiwavuga ngo mbega ya Mana bambarira ikora ibitangaza ngo iri hehe? Kubera iki ndetse umwaka umwe, 2, 3, 4, 5 kindi gihe Pastor Ninaza Imana ikangirira ubuntu, nzobabwira ngo Imana ikora ku mwanya wayo. Haleluya. Igihe cy'Imana kigeze, Imana irakora. Haleluya. Igihe cy'Imana kigeze irakora. Ariko muri urwo rugamba turimo rw'ubugaragwa, tubuhagararemwo neza, tubyifatemwo neza, ntitumara amazi Imana, kuko yo ntigera itumara amazi n'umunsi wa rimwe. Itwiteze ko duhagarara muri ivyo bibazo, muri ubwo bugaragwa, tukabihagararamwo neza. Ubundi twebwe, pastori yabivuze ati turagwara. Yego nyene turagwara, mugabo tugwara dufise gukira muri Kristo. Amen. Imana imuhe umugisha.
numvise ko avuga ubutumwa bwiza atari bwa bandi bamwe bavuga gusa bwo gucakira. Gasanga bose muri ko muratembereza imodoka mu ngo cakira. Weye escrow. Nta n'ikinga ufise uri gutembereza romoroke. Nta n'ikinga uzi n'ikinga ryonyine ndari gushira hajya ntushobora no kuri nyonga mugabo ukuguru kuri ko ngo fyonyora ngo fyonyora he ko n'ubutumwa bw'aba escrow. Mu maboko y'Imana hari byose. Haleluya. Ariko ngenda babwire Imana iduha ivyo ibona dukeneye, ivyo ibona bitugirira akamaro muri uyu mwanya n'igizoguha. Niyo gituma hari n'ahandi nagiye ndigisha pastor ndabwira ati nicyo gituma hari abantu Imana itazopfa yarahaye umuriyoni mu mfuko wiwe, iguha amafaranga ya serumu gusa, kuko iziwe iguhaye umuriyoni ntusubira no kugaruka mu rusengero. Hari abatipe baronse umuriyoni agendera aho nyori isi nkaho umenga isi niwe yayiremye, aca atangura no guhindura n'ingene agenda n'ingene avuga ngo je ngo no guturitsa kubera umuriyoni. Iyumvire naho iguhaye miliyoni 10 wowe umva wose usigarana bangahe? Akatangura kubwira abantu ngo yo baturitsa. Sasa kubera gusa umuriyoni mwene abo bantu Imana zirabaha agaserumu dosage tu inadoze 2000 nakupatia 5000 nakupatia, unaenda unahemea hivyo bikaba biheze. Hageze kumwishi nakupatia za kulipa nyumba sawa, ibisigaye ikeneye umutima wa gusumba ibindi. Haleluya. Ikeneye kuzokubona mu ijuru, ivyo bindi vyose sibyo bihangayishije Imana. Amafeza n'amazahabu ivyira bifise, mugabo iduha ivyibona bitugirira akamaro. Muri ubwo bugaragwa wewe utwaye ibigwanisho ibihe, nimba uri mu gihe cy'amahoro naho tegura neza ibigwanisho. Nababwiye ngo mu gihe cy'amahoro umusirikare ategura intambara. Nimba uri mu gihe cy'amahoro, kuko nta mvura idahita n'ubugaragwa burahita. Amen. Nabwo nyene burahita, n'imvura yo kuri Nowa yaraheze. Rero nawe ubwo bugaragwa haragera igihe buhera, Imana ikavuga ngo mwana banza uruhuke, ikibazo bagitoye, nibanze wicare nuduge ingazi. Ukaciduga ingazi, wari hariya hepfo ikagushira ngaha, ukabanza ukanyumunyenga gatoyi, hanyuma ukazobona winjiye mu kindi hadaciye na kabiri. Ikugiriye ubuntu irashobora kuguha umwaka umwe w'impore. Hari izindi ntambara itirigira twereka. Amen. Hari izo vraiment itatwereka ivuga ngo izo zibagwanira, mbwa hari n'izindi turekuriramwo, hanyuma itikaje mu rubwo bugaragwa twayirangiza ikatuduza ngaha. Haleluya. Ukabandanya uduga kujya umwana ahera mu wa mbere agenda duga akora ibibazo, niko natwe bimeze. Haragera igihe rero ukaba umukomando rero. Hamwe n'abadayimoni babonye urenganye bose baca biruka ati komanda na Peter uyu utwara ati binabyo kwirwa turatana umwanya. Uyu aba yaraciye mu bugaragwa bwinshi, yarabaze kuzobera iby'intambara. Hari abantu bamaze kuzobera iby'intambara ku buryo bakubwira ubabwira ngo iki ticho ni cyayi gihoze ati kinacho ticho bikasha. Amen. Kubera ko bamaze kuba forme
turakeneye abana b'Imana baforume baca mu bugaragwa bagatwara ibigwanisho bagahangana n'umwansi bakagwana kuko abo tunigana saba inyama n'amaraso. Bidusaba kwipanga, bidusaba kwambara ibigwanisho bikwiye kabisa. Yego, bidusaba kwikwiza ukamenya ati nsamaye Satani arahava ngema. Kubw'ibyo ntegeza kwicungera. Muhaguruke dusenga Imana. Ndabifurije kunesha mu izina rya Yesu. Ubwo bugaragwa uri kuracamwe n'ubw'igihe gito. Haleluya. Ibyo uri kuranyuramwo mwene data ntibiguhangayishe. N'urugendo tusangiye twese twamatiriko turacamwo. Nshobora kuba ndiko ndaca mu bugaragwa nawe uri kuraca mu bundi, ariko twese turafise umwami Yesu yatuneshereje intambara. Nous sommes plus que vainqueurs. Twebwe nitugwana nk'abaneshejwe. Twebwe turafise ibyizigiro mu mwami wacu Yesu Kristo. Twebwe tugwana nk'abanesheje kuko umwami wacu Yesu Kristo yaratsinze. Umwami wacu Yesu Kristo yarabirangije byose. Ariko umusaraba aravuga ngo birarangiye. Aravuga ngo byose birarangiye. Intsinzi ku bana b'Imana yareje kuboneka. Nicyo gituma tutakwiye kujugumizwa n'ikintu na kimwe. Tumenye yuko duhagaze mu ntsinzi ya Kristo. Ni Imana yo kwizerwa. Ni Imana idukunda. Uko imigambi yawe kuri jari mwiza zakomeza mu bugaragwa ndimo mwami kuko zakomeza mu bibazo ndimo mu bugaragwa ndimo mwami ubugaragwa ndimwo zakomeza uro kwizerwa mwami. Naho twebwe tutobizigirwa wewe uzokwa muri umwizigirwa ibe bidashira. Turakwiye kukwizera mwami kuko uri Imana utazi kubesha. Uri Imana utazi kubesha, Imana y'amasezerano. Nubwo turiko turaca mu bugaragwa birashoboka abana bawe tukatuko turaca mu ngorane zitandukanye. Ubugaragwa bw'ingwara, ubugaragwa bw'ubugumba, ubugaragwa bwo kubura akazi, ubugaragwa bw'inzara, ubugaragwa bwo kugwara, ubugaragwa butandukanye. Ariko muri ibyo byose mwami tuzakomeza tukwizere kuko mwami utabesha. Wewe urahambaye, wewe urakomeye, wewe ugira neza, wewe uratabara, wewe utwimvira ko neza. Imigambi yawe ni myiza kuri twebwe. Mw'izina rya Kristo Yesu hezagira ubwoko bwawe mwami, ubugire neza. Umwe wese uramuzi, urazi ibyo ariko arahura navyo, urazi ibyo ariko aracamwo, urazi ibibazo biduhanze. Mw'izina rya Yesu n'abakwizeye mwami yikoreye amaboko ntagukwirikiye yamaramaye. Erega Petero uramubarira, wewe Petero nta n'umwe yankwirikiye yigeze amaramara, nta n'umwe atazoronka impembo. Mw'izina rya Yesu gira neza ubwoko bwawe mwami, utabara ihanga ryawe, utabara ubwoko bwawe. Mw'izina rya Yesu birashoboka muri twebwe mwami, harabaje barushe, harabaje baremerewe, harabaje bananiwe. Mw'izina rya Yesu
turatangaje ibihe byiza, ibihe by'impemburo, ibihe byo kuruhuka, ibihe byo kugendererwa n'Imana, ibihe by'amahoro, ibihe byo gutabagwa mu izina rya Yesu. Mwami byuzure hano hantu, bigendagende, abagwaye bakire mu izina rya Yesu, abadafise amahoro bayaronke mu izina rya Yesu, abaje badafise umunezero tubatuyeko ibihe byiza, ibihe byo kubohoka, ibihe by'umunezero, ibihe by'ubugaragwa mwami tuko turacamwo. Reka udukomeze utwambike ibigwanisho mwami bikwiriye abana bawe, uzoba ukoze mwami. Natwe zotumanye tukwizera ko tuzi kuri Imana itabesha, Imana y'amasezerano, Imana igira neza. Turagushimiye data, turagukomeye amashi menshi, turagukengurukiye mwami. Aya mashi nuyakire nayiwawe mwami, nayo kugukengurukira ingene wabanye natwe tugira neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe ubu niyo bitazonshira, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen.